murimyi wahurira ibigori ngiyi imashini ije ku bwanyu. Iyi mashini kizogukorera nuko itonora intete ikazishira ukwazo ibitiritiri gaterera hariya kandi mu kanya gato. Ikirenze kuri ibyo nuko ari imashini izimbutse mu kuyigura kuko n'amafaranga miliyoni nukwira mu kuyigura. Uyikeneye twakure kuri 61 32 ubusa 8 ubusa 6 cyangi twandikire kuri numero ya WhatsApp naho nyine udusangaho. Ahandi ushobora kudusanga byoroshe ni kuri wezi3 akaburungu nitunda akaburungu kome. Murimyi hamwe n'iyi mashini ikorera akazi kawe mu mwanya muto cyane. Oh yes bakunzi ba IHURIRO TV meze gutemeze fresh temeze bombo sana meze kuru kabisa ni arisira kino musesanguzi ni passport nitwisondeka behind camera eat herba. Today rero nagiye gutembera ahantu ndiko ndatembera nigiriye mu kazi canja ku umuntu ari muri entertainment genda muzi nk'umukomedie umukinyi w'amafilme umuririmbye azi ibintu byinshi bitandukanye ariko mino miss amazi gihe yarazimiye ariko jewe namusanze mu shop yiwe adandaza sindabizi yuko yahevye ivya entertainment akaja muri business ntawe ubizi. Ivyo ni bimwe mu byo nza kumubaza kugira mumenye byinshi kuri we. Yitwa Able kandi muramutse kugira ngo ibintu bishobore kugenda fresh. Bro gute? Safi. Meze neza Able. Wapo. Karaza muri Able fashion. Reka vuga mbanze ndakubwira uvuze ngo narazimye. Warazimye warapoteye nitukikubona kaka wagiye. Reka kumpendera abafana wangu. Uriye nitukubona abafana baragukumbuye. Chene yawe zamezi arenga 4 takintu duha kaka kandi baba bikeneye gute wewe. Banze kumpendera abafana ko kubera hana nk'ubu none ari umuntu avuze ngo ntiyovuga ubutumwa shonje. Nanje rero nuko uri kurarondera kabanze ndondere mu ndahage hamanda bakubita umuziki filme comedy ko mu byipfuza byose bwaje apana kuvuga ngo narazimye ya kawaida nkuko bisanzwe jewe nsanzwe ndakuzi ariko hari abakunzi b'IHURIRO TV batarakumenya neza ndashaka kugira umwidondoro ukwiye amucu ugira ko baramusaje utangura ikiganiro cyane. Salama bakunzi ba IHURIRO ikindi twa Able hari abanzi ku muziki abanzi kuri comedy abanzi kuri filme abo se n'abantu banje ndafise indirimbo irenga imwe gusa izwi cyane ni turakundana. Imbere yuko ntangura kugira byinshi ndakwaje ndashaka kumenya wowe warabaye umwe mu bakinyi ba IHURIRO TV ucuva muri IHURIRO TV uja muri IGS company ubu naho ngira ngo uri ku giti ciwawe turashaka kumenya ayo madepara wagiye uragira izo ayo maparcours yose wagiye uragira byaba kuki hamwe wava kubera iki ukaja handi hashimye iki ukava handi bigenze gute. Reka nenanye n'abantu ngo ndi ku giti ciwanje kwanza nk'IHURIRO razi n'abavyeyi twemera ko abo sona bipandisha bagenda bagara barabareze urumva yuko avuga umuvyeyi nabi ngo waramuhunze ntibiboneka neza. IHURIRO n'umuvyeyi vraiment kandi umuvyeyi wa twese ndazi n'abandi wo bivuga utabivuga nawe sinzi ko bafise ubwenge. IHURIRO n'umuvyeyi tukira nyene ku IHURIRO TV ndagomba ugira akajambo kamwe ubwire wahoze ari boss wawe muri IHURIRO TV. Je nka boss nk'ubu mbaye nka manager kumurusha nkamusumbya nk'inoti no bwatire ka gukora banze wicare ngaho uje kuko ibyo twageze ko byose ni kubera wewe kini nacyo nka president nashobora kumenya abo yashize hari ako bariko barajyana cyangwa batariko barajyana kuko n'ingorane no banaragiriye hari yepfo mu kazi banshinje ndazi ntatse yamenye kandi nta n'ibyazi urumva nyene ujya ni papa man ego ujya turamwemera nyana bwati we ni wirira umuntu w'umugabo. Wavuye muri IHURIRO TV uca werekeza muri IGS company byari bimeze gute hari habaye iki byagenze gute? Mu bisanzwe uyu mwana ariko arakura aratangura gutembera mu yindi mahana karaba ko baba bateka neza gusumbya muhira kandi yagiye akajya
ibintu biryoshye aragaruka akabwira papa ati none ga papa wewe niwe woteka ibintu nk'ibi nkabigera iriya nariye kwa naka tukaza turajya bisigura tukiraho nyene tugende bwibwe bisigura yuko muri IGS company bagufata neza kurusha uko bagufata muri IHURIRO TV. Oya ariko ugenda ugasanga banateka nabo kazubwira papa dipati nari ibijyo bibishe hariya ati utinya no kugaruka aho kubera babamaze ifungurwa zibishe hariya oya sinatinye mani hama ndacyahiga hari bijyoshye kandi gindi nacyo buje mwana yakuze baramusohora urabizo none ubu nkawe ukuri gihungu kiriko kirakura uzocuka umuba kwaso nazokubwira ati none ko mbona umenga ibintu biriko birajeje naramaze kuhava deja urumva natwe niyo nzira turimo nandeho kwa boss nako kwa papa duhora twunamye ego wavuze neza cyane mvuze yuko ubu ukora giti cyawe cumbwira ngo reka kunteranya n'abafana dufate ko Eiboro akibarizwa muri IGS company ahubwo ntaranavyibagira ko gane gishobora no guhera ntabyibutse niwashikuze kuco ndamukiriza boss aracagukunda Wipfuza kugaruka umviriza uramubwira iryo jambo gusa kwipfuza uramuna ayanka kubana n'umuvyeyi oya vrema yani Eiboro aripfuza kugaruka mu IHURIRO TV mu IHURIRO ni muhira muhira baguhamagaje utera wiruka ti papa rankeneye ucugenda nakwishuye ego uragerageze kunyishura ariko ndashaka kumenya Eiboro ahagaze muno mwanya mu bisanzwe nja muri IGS vrema nta handi hano ndaje aracabarizwa muri IGS mu bisanzwe kiretse gufatirwa n'ibi bintu naho nyene simperuseyo bashobora kuba bibaza ko nanabihevye ariko gusa sindasezera be sindasezera mugabo ni nkuko nabonyene batovyemeza ko ndiyo kuko maze igihe kinini ntaja mugasi novuga ati nage mvuze ati ndahevye oya kandi nabo nta urandondera mburi umwe nko mu begereye cyane IGS tocha kutubwire ibikorwa muri IGS turabona umenga biraryamye ni muri ko murakora bimeze gute ikibazo kiri hehe kaka bisanzwe izo mvo zo kuryama sije naziteye kuraza aho nja hose sindi boss bari gushobora no gusanga ari niyo mvo ituma ntajayo cyane kandi gindi naco ahubwo ni kuraba umuvyeyi nkamwe bariza impanuro uje umuvyeyi ni wabazi byose akavuga ati mwabana mwe muri ko murajagara juko ntabareze cyari ibyo ndi bavuga ngo umwana ngo yikujije hataragera kaka mwe wavuye mu IHURIRO TV mutarakura neza kugira ngo mushobore kwirebanga mu bisanzwe hari gihe umwana mukuru usanzwe bivanye n'ukuntu ameze ashobora no gushika abandi bana batoya cyangwa bayikirumbo ukazubwira muzeti baba na kiriya cyakuze ibyo kiko kiragira kireka natwe turekerera ibyo nta kintu kinini no bivuga ko ushobora no gusanga umwana mukuru yavuze ati reka mbanze subira inyuma kugira ijyamanga nze kwisimba fresh nawe nyene ntitwomushinja amakosa ariko gusa nk'impanuro z'umuvyeyi ariko azotubwira ati mwabangumwe mwiko murajagara nimuze ndabereka cyakeneye kuregwa cyanga ubugoro ubu bose babyita ubugoro zambaga zo mwishamba nimba ari indugu ntumbaze ngo ndabereka injya twariye kugira dukomere shobore kwiyubaka neza ama namwe iyo misose y'indagara zidanahiye mubanze muyihagarike cyane gose tugerageza kwerekeza ku muziki wawe muri rusange ndashaka kugira akajambo kamwe ubyiye boss wawe wakera je boss nabwiye ko ndamukunda kandi mfise ubushobozi bumurutana mu bwati icara warakoze kimwe umwibukirako kimwe ndamwibukira namukundira nuko ravuga make kandi akubwiye ijambo rimwe yama jambo yose yamaze imisi atakubwira urayiga ukaryumvamwo ego avuga make ko niyo yoba yagushwaniye nta bintu byinshi mwiyumvira ko ngo yantutse arangesetse oya ijambo rimwe nibyo rikubwira ibyo yakubwiye byose kandi ikindi nacyo bose ikindi kintu ndamukundira niyo uboneka baguteranya ntashoboka avuga ati ngo ashika guhana oya arabanza akabyiga ko bishyitse naho ukakuba burya nimba ushatse nko kwica nk'igikoko burya gusanga nk'ihene dufate shatse nko kuyica ariko usanga wayijyananye n'akanyegeri
utabizi hari rero nk'ubu ashobora kweremena ibintu bimeze nabi mu gikorwa ciwe ukasanga nawe wagiriyemwo ataruka kwanse aruka avuga ati reka nk'ubu hano hageze kugesa urwafu n'ururo burya urwafu yabururo byose bigiramwe kukubera iki urwafu rurononye mugabo n'ururo nta kuntu gokora neza ari kumwe n'urwafu mugihe ururo zogaruka gonyene ndabona ubwo nzomenya ko ari ahandi waza nagutahuje cyane gose ugerageje gusobanura nk'umusesanguzi raza kumva ijambo yashatse kuvuga Ebor tugerageze kwegereza ku muziki wawe Ebor hagaze gute mu bijanye na music mu runo mwanya cyumusanzwe umuziki ndawushoboye kandi umuziki ndiko ndabategurira ubundi mbere nakaze gusumba mwabonye kindi naco azoba ari afrobeat ko hano jya ari kizomba azoba ari afrobeat icyo nsaba ni support ku bantu nagiye ndaba mu marabere yabo bambonanye indero ntigeze ndabatuka cyane ndababwire nabi cyangwe nkananirwa n'ikintu kubera ntagishoboye mugate vuga ngo nugo basuzugura bamfashe vraiment banshigikire bambe hafi umuntu wese cyangwe arabye no video ashavuga no kutereka nje no kuri able 257 ndamukubite subscribe hama nongere ndabivyiwe ndanatere na comment ati turagushigikiye niyo ndirimbije nzobamenyesha mubabwire hama abavyeyi bobo ntitwirirwa turababwira babazi cyo gukora cyane gose ushigikira ikibondo tukiraho nyene ndashaka ugira yakapera kuri turakundana nije ukunzwe bose barabizi oya sino kwibeshera ibikorwa birivugira ako ni kamatsi uradusondetse kaka nitwisondeka deja uradusondetse nawe oya tubandanye urankunda nkibagira ko kubabara bibaho ko ni kamatsi kaka akandi baragahiga kuri YouTube wangu none ndabimaremwe kandi baze babisange cyane Ebor wewe comedy filme no muziki ni cyawo shiramo ingufu nyinshi cyane cyawo ubona ushoboye kurusha ikindi ndose support nkaronka ibikoresho ko ibintu bujya kugira uteke neza nuko warose amahera gusuma cyangwa nuko warose ibyo uteka ndose uburyo nkaronka support vraiment umuziki na comedy n'ibintu byonduza sana umugabo kweri ana nk'umuziki wowe ndazi noba hejuru cyane abakunzi ba Ebor bitege igikoresha shajara okay ina mu mpera z'umwaka cyangwa mu ntango ndashobora kubomora umuji kweri kumva amabafera ari yose agumatebagurika ku muziki ndabahaye ati wa muhungu yaje babandi bana abantu baduze ku muvuduko nk'u Burundi urabibona naje hazogera igihe usanga ari uko nyene tino nuwe waje avahe kubatanzi nubwo bamwe nubu namanze kubemeza mwimisi ngomba nkora ikintu umva nzoba nk'ubomora ibintu byantangiriye bifashe babandi nabo bari banzitine nujya bibomoye cyangwa nabandi izo ngufu zavuye kumbe ni muri Ebor fashion niho ukora ishoka byose kugira ngo ushobore kuronka tuzi udufanga two kwiyungunganya ukora umuziki mwiza ikindi nacyo rero mugabo ni apare y'umuziki no na film na comedy baze ndanabambike aho nkorera ni uhababwira ko nibaze ngo ndanababeshe ego Ebor akajambo kanyuma kwa bakunzi ba IHURIRO TV ihuriro uyu n'umuryango turera ego kuba ari n'umuvyago hati igiti kugira uzovemwe umuntu kasanga umwana agenda aridoga bakunzi bahurira mwumve kwihuriro nyene ari ahantu ho guhurira kandi no ahantu h'ubumenyi hatwigisha kuko je vraiment nakubeshe je bumenyi nakuye mu ihuriro nubu ari hano ndabuserukana mu bintu bya comedy cyangwa bya film bakabona ko nasanzwe kubera ibintu byinshi nigiyeyo vraiment ni musanzwe niho indere y'umwana iri kuko wahabaye igihe kinini afise n'ubumenyi burenze je vraiment babandanye bakunda ihuriro bandanye baraye ibikorwa byayo kuko ndazi neza na neza nishobora kugenda
ubusabusa warahaciye. tugushimira cyane gose ebo hama ndagaruka kugushorera behind camera ya bakunzi ba IHURIRO TV yari arisiraki ndumusesanguzi ni Passepartout behind camera ni Idi Elba mubaho cyane gose nitwisondeka.